mbere nagomba mbanze nkeze iri shirahamwe ndibuka ryaje mu mugambi w'abarundi basanzwe bakorera mu bindi bihugu bashaka kwitaba kamo ka leta ho kuza nabo kugira ico baterereye mu gihugu cacu. Hanyuma rero ndabaravye ngamwe abonye benshi n'ugwaruka, nico cambere baza kubakezako kuko urabona n'ugwaruka bamwe abandi baravuga ngo ndashomereye ngiye gusaba akazi leta, bobo barakihaye. Aka nakarero keza cyane kuko ndabaravye bose n'ugwaruka. Ubwa kabiri ndabakezako nuko bariko batanga akarero keza ku barundi basanzwe bakorera mu bindi bihugu. Aka nakarorero turiko turarondera bose tubegeranya bumve ko igihugu cyabo arico gihugu cyo gukorera. Ibi bariko barakora icambere cyo bihuye n'umugambi wa leta. Mu Burundi dufise umugambi yuko abarundi bose bategerezwa kuronka aho baba kandi heza. Muga murazo Burundi ni igihugu gitoye. Hanyuma rero twihweje ingorane abarundi bagiye baragira, iyo tuza turatanga agatongo gato murabiza abarundi cyane indongozi mu misezi ivyo vyadukorera nico gitwa turiho turagwanya ibiturire. Ubwa mbere zo zabanza kwiha i parcelle kandi zifise, ugasanga barafise aho baba muga bakaca ari bo biha ubwa mbere bagaca baja kugurisha ama parcelle ku murundi yarayikeneye kandi iryo tongo ryari rya leta. Murumva yuko aho habarimwe ubusuma budasanzwe. Kugira rero ivyo tubigwanye icambere nko twavuze tuti reka ubu utuzana iyindi politike aho umuntu azoronke ushaka inzu azosaba inzu adasaba itongo. Gutyo bwa busuma byabiturire bica bihera kuko uzoja kurondera inzu bamwe kandi uyifise kuko nabajya bakama parcelle muze murabe beshi batonda kuyasaba kuko bayafitiye bahashika n'ingoga kugira ngo bace baja kuyagurisha kuri babandi batahashika n'ingoga. Ivyo rero nico cambere tushaka kugwanya. Ngigira kabiri nuko urumva bararonka amazu yegeranye. Ayo mazu iyo asa atuma igisagara naco kiba gisharije. Namazu murabona nkaha aya mazu yose yaba aha hose ngaha muri quartier yose yaririmwe amazu mwene uko murabona yuko kiba yobaye igisagara ciza gisharije hamwe n'uwo mu mahanga aravye Burundi acabona ko ari igihugu gisharije. Muga twebwe dukunda kwiyubakira mu kajagari. Ubu rero akajagari ndabwire yuko akajagari kagira gahere mu bijanye no gutunganya uburaro bw'abantu. Hari hantu maranaga kakarorero muze muri amazu yubatse Gasekebuye muteranya amahera yayo yose ari hajya twari gushobora kubaka inzu nziza zirutana zijya kandi hagaca hubakwa nyinshi cyane. Mugabo murabona twarahombye raba amabarabara Gasekebuye twari kuma barabara haba hari amashugwe meza kuko ngaha muze murabe muzosanga hasharije cyane muramaze kuja mu bindi bihugu mukabona ibindi bisagara bisharije. Nico ituma rero muri politike y'igihugu kubira uburaro dushaka kubaka ibisagara bisharije vyiza. Ubu rero bariko baritaba umugambi. Jewe umugambi nari nawumvise nkagwa mvuga nti ntegereza kuzoja kuraba ndabe yuko ya politike y'igihugu ishoboka. None ubu rero ndabonye yuko bishoboka, ndazi yuko bahora n'ingorane. Gitu bahora n'ingorane nazo nyene zihagaze kuri za ndongozi z'ababe gito. Jewe ndabizi yuko baragiye Igitega barasaho bukubaka nka babatse biturire ndabizi. Jewe ndaperereza gabimenya bati mufisa amahera menshi duheko tugabure je nzoronka mwangahe. Ico gihe vyarase murabona ubu biriko birakunda mugurumva ko n'ubu hari habariko barabagora.